Hello my people, tunawasalimia katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni kwa mara nyingine tena ambaye tumeweza kujaliwa na Mwenyezi Mungu na kubahatika kufika mkoani Burunga, wilayani Nyanza, kata aidha tarafa ya Muyange. Ambapo tumekuja kumuona kijana mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Robinson. Na ni mkazi wa hapo. Na ni mbali kidogo na mji wa kata aidha tarafa ya Muyange. Ni kijana ambaye naweza kusema ni wa pekee ambaye alibahatika bahati nasibu kupata kudhaliwa akiwa haoni, aidha akiwa hana mboni. Kwa kifupi tumekuja kufika mahali hapa aidha sehemu hii kuweza kufahamisha aidha kuwajulisha ndugu jamaa marafiki kwa yote yule atakayeweza kuguswa na ulemavu wake aweze kuwa na chochote cha kuweza kumsolve. Mtakuwa mfanya jambo la maana. Okay, nawapenda sana. Uyu munsi ahantu bita ku Muyange. Batembere ku Muyange tuja kubona umutama yavukanye ubumuga bwo kutabona. Mu yandi majambo make ntabwo abona, yavukanye ubumuga bwo kutabona. Rero tubasabe igiki none? Ni kuvuga muri bwa bumwe nyene wa mutima w'urukundo. Ni kuvuga bwa bumwe no wa mutima w'urukundo. Kandi nikigira kabiri kibabaje cyane. N'umwana yavyaye afise abana batatu, uwundi mwana nawe nyene yavukanye ubumuga bwo kutabona, na nyene ntabona. Urumva n'umubabaro udasanzwe. Just imagine nawe uri umuntu ufise amaso, ufise amaguru, utambuka neza, ushobora kugira ikigongo. Rero ni kuvuga yuko turi ngaha kugira ngo dufashanye. Link muraza kubona muri commentaire abifuza kugira ico bakoze cyose, bashaje muri link muri commentaire, bashaje muri group bashakora. Rero ni kuvuga yuko ushobora gukora kugira ngo uronke umuhezagiro, ukore kugira ngo Imana mwijuru umuhezagiro umugisha udasanzwe. Rero niho ushoboye gutembera gushika nahaba, ani muhiri wiwe, ni mu rugo rwiwe ahaba, n'umudamu wiwe ngaha n'abana batatu, arona kandi kana gatoye kiri gato koko kakayoya. Rero bantu b'Imana ni vyiza ko dukora tukiri mwisi kugira ngo turabe ibikorwa tuzoza kwereka Imana yo mwijuru, sivyo? Rero gukora ntibisabwa ngo ufise ngahe, yariyo yose ufise umutima w'ikigongwe n'urukundo urashobora gukora. Ni Robert ko mubona uku ntabwo abona, yavukanye ubumuga bwo kutabona, n'umwana wiwe hariya nawe nyene ntabwo abona. Rero no gukora, ufise umutima wo gukora, twabivuze, ufise umutima wo gukora, tuja muri link ya commentaire ngaho, hariyo link iri muri commentaire, tuja muri group ucukora. Ni kusema kwamba Mwenyezi Mungu alimjalia akapata mke, na huyo mke aliyompata amezaa naye watoto watatu, wawili wa kike na mmoja wa kiume. Na huo mmoja wa kiume kwa bahati mbaya alibahatika kuzaliwa akiwa kama babake, make akiwa haoni. Kwa hiyo ni jambo la huruma sana. Kwa tuwaombeni support zenu kwa huyu mtu na familia yake, muweze kujitahidi kwa 100 au kwa chochote kile Mwenyezi Mungu ambaye atakaweza kujalia, muweze kumsolve aidha kufika mahali alipo. Okay.